Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangira urugendo rugenda mw'ijuru, ndabaramukije mw'izina rya Yesu Kristo, nitugire Kristo. Turabandanya gusabikanya ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo cy'ibyakozwe n'abatumwa ku kigabane cyaho cya 21 kuva ku karongo ka 27 kugeza ku ka 36. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo Paulo afatirwa mu ngoro y'Imana. Ya misi indwi yariko irahera, igihe abayuda ba Aziya babona Paulo mu ngoro y'Imana, bakagumura ishengero ryose, bagafata Paulo. Barasemerera bati, dutabare banyisirayeli mwe, nguwa muntu yigisha bose kandi hose, akavuga nabi igihugu, itegeko niki kibanza. Yubahutse no kwinjiza abagereki mu ngoro y'Imana, ahumanya iki kibanza ceranda. Kukaba nkako rero bari babonye umuntu wo muri Efezi yitwa Torofimo ari kumwe na Paulo mu gisagara, bagira ngo rero Paulo yamwinjije mu ngoro y'Imana. Igisagara cyose kija hejuru, abantu wabona baza bariruka bava irya nino, bagwa kuri Paulo bamukura mu ngoro y'Imana. Ubwo nyene baca barugara inzugi bagomba bamwice. Igihe iyo nkuru yuko ab'i Yerusalemu bose bari bagumutse yashikira umukuru w'umugwi w'abasirikare, ubwo nyene afata abasirikare n'abakuru b'imigwi abasirikare 100, amanuka n'ingoga iyo bari. Babonye nyamukuru w'umugwi w'abasirikare na nyabasirikare baca barareka gukubita Paulo. Niho uwo mukuru w'umugwi w'abasirikare yegera Paulo, akamufata akamubohesha iminyururu 2, hanyuma akamubaza uwo ari we n'ico yaje gukora. Ishengero ryishinga guhogora, abonye ataco ari bushobore kuko ishengero ryishinga guhogora, ajana Paulo imbere mu kirimba. Bashikiriye inganzo bacako mu kuja mu kirimba, Paulo abasirikare barinda kumuterura kuko bari bamubabaje cyane. Ishengero rimukurikiye ryazanira hogora riti mwici. Bene wacu mu Kristo Yesu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Alleluya, amen. Bana b'Imana rero turabandanya kuzirikana inkuru ya Paulo ko byagiye biramugendekera. Ijambo ry'umutwe twubandanya kwisunga riravuga ngo Paulo afatirwa mu ngoro y'Imana. 27 haravuga ngo ya misi indwi yariko irahera, igihe abayuda ba Aziya babona Paulo mu ngoro y'Imana, bakagumura ishengero ryose, bagafata Paulo. Twibukanye ko Paulo yari yinjiranye na bantu 4 bari baratiwe, bari bagiye bariyogereza hamwe, hanyuma binjirana mu rusengero. Paulo ariko arashaka gukora nk'ibyo bariko barakora. Ubwo rero hano batubwira ngo abayuda bo muri Aziya babona Paulo mu ngoro y'Imana, bakagumura ishengero ryose, bagafata Paulo. Ubwo rero abo bayuda bo muri Aziya bagumuye ishengero ryose, gutyo bafata Paulo. 28 barasemerera dutabare banyisirayeli mwe, Imana yo mu ijuru dutabare cyane. Bari mu rusengero
bariko baratabaza abanyisirayeli bose ngo nibabatabare. Wa muntu yigisha bose kandi hose akavuga nabi igihugu. Ibyo ni ibintu batanguye kumwagiriza ngo abanyisirayeli nibaze babatabare, ngo barabonye wa muntu yigisha ahantu hose akagenda aragumura abantu ngo agacyoza igihugu. Ukora kwari kumurenganya. Itegeko niki kibanza ngo akagumura abantu bagasebya mu itegeko no mu icyo kibanza mu ngoro y'Imana Yerusalemu. Yubahutse no kuyinjiza abagereki mu ngoro y'Imana ahumanya iki kibanza ceranda. Aha baramwagirije rero ko ngo yanubahutse yinjiza abagereki mu ngoro y'Imana, ngo ahumanya icyo kibanza. Ishengero ry'Imana rero hariho abantu bonyene barihumanya bumva ko bariko baragira byo kandi bariko baragira amafuti. Pawulo we yarabazaniye urukiza no kubigisha neza ijambo ry'Imana by'ukuri, ariko bo baramuhinduriye bavuga ko Pawulo acyoza igihugu, agacyoza iyo ngoro y'Imana, akagumura abantu. Imana yo mwijuru iduhe gutahura cyane. Kukaba nkako rero bari babonye umuntu wo muri Efezi yitwa Torofimo ari kumwe na Pawulo mu gisagara, bagira ngo rero Pawulo yamwinjije mu ngoro y'Imana. Aha Pawulo rero bari babonye ngo ari kumwe n'uyu muntu yitwa Torofimo. Uwo Torofimo rero byumvikane ko ntibamushaka ntibamukunda. Uwo Torofimo rero bagaca bumva ko Pawulo yabarengeye akarimbi kuba yazanye uwo Torofimo mu ngoro y'Imana, kandi ntabwo Torofimo yari mu ngoro y'Imana, ahubwo nuko ngo bari bamubonye ari kumwe na Pawulo, kumbure batemberana cyane. Uwo Torofimo akaba ari karumviriza Pawulo nk'abandi bose ahantu, hanyuma abo bantu bakamubona bagaca bumva ati Pawulo ntagira isoni yazanye Torofimo mu ngoro yacu. Ariko mu ngoro y'Imana uwo ari we wese nta wimira umuntu kwinjira mu ngoro y'Imana. Mu ngoro y'Imana hinjira abanyabyaha, mu ngoro y'Imana abantu b'ingeso mbi zose barinjira kandi Imana ikareka bakinjira. Ariko hari igihe patiri cyangwa pasiteri asigura uwo ari mugome agahinduka akaba muzima, mbere akazana abandi benshi ku mukama Yezu. 30 aravuga ngo igisagara cyose kija hejuru, abantu wabona baza bariruka bava ijya nino, bagwa kuri Pawulo bamukurura mu ngoro y'Imana. Ubwo nyene baca barugara inzugi. Imana yo mwijuru dutabare cyane. Ubwo kakamu kaba bandi bavuga ati nimudutabare twatewe. Abi Yerusalemu bose, abo hirya no hino bose baza bariruka ngo baje gutabara ko babonye umugome. Baza bariruka baza gutabara, ibyo baza gutabara ariko karakaguma abana b'Imana. Tuze turininda kaguma, kugumuka si byiza, kugumuka si byiza na bukebuke. Niwabona abantu bariko baragumuka uko byoba biri kose ntuzoje uzane nabo. Uko byogenda kose jewe ubu mbonye abantu bari kugumuka sinojamo, sinobashigikira no kwibandaniriza ibyanje. Rero ngo baca bagwa kuri Pawulo, umuntu w'Imana, umukozi wa Yezu Kristu, intumwa ya Yezu Kristu, baca bamugwa ko baramufata, mbere ngo baca barugara n'inzugi barabobeza. Imana yo mwijuru idutabare cyane. 31 haravuga ngo bagomba bamwice igihe iyo nkuru yuko abi Yerusalemu bose bari bagumutse yashikira umukuru w'umugwi w'abasirikare. Bagomba bice Pawulo, bagomba bice Pawulo. Umukuru w'umusirikare, umugenerali akomeye,
biramushikira umukuru w'abasirikare, iyo nkuru iramushikira. 3 avuga ngo ubwo nyene afata abasirikare n'abakuru b'imigwi y'abasirikare 100 amanuka n'ingoga iyo bari. Uwo mutegetsi umugenero acafata abakuru b'abasirikare 100 kubera abasirikare 100 baba bafise umutegetsi, hakaba hariho n'uwundi yakuriye, mbese nyine ibintu nk'ibyo. Acafata abo basirikare babiyemezi arabafata, ubwo bariko barashaka kugira ngo kumbure batabare Pawulo. Reka twumve ingene byabandanije. Babonye nyamukuru w'umugwi w'abasirikare na nyabasirikare baca barareka gukubita Pawulo. Imana yo mwijuru iduhe gutahura cyane. Abantu rero bari bagumutse babonye uwo mukuru w'abasirikare, babonye nabo basirikare baca barareka gukubita Pawulo. Iyumvire namwe iryo shengero ry'abantu ryose ririko rirakubita Pawulo bamurenganya. Ariko aravuga iki? Ariko aravuga ijambo ry'Imana. Ariko jewe niyo abantu bantutse gusa ndababara, atanu wankubise urushi. Nukuri umukama Yezu azarampa kwihanganira abo babantyoza bampora kuvuga ubutumwa bwiza. Nkuko rero n'uwo ari we wese avuga ijambo ry'Imana canke ariko aravuga ijambo ry'Imana bakamutoteza. Erega kuvuga ijambo ry'Imana ntibisigura kuja mu rusengero, ntibisigura kuba aho wowe uri hose, uri mu kibano, uri aho mwateramiye n'abantu, mukaba muriko muranywa canke muriko muraganira, ukumva abantu bariko baravuga nabi bijambo ry'Imana, bakosore, babwiza ukuri. Ntutinye kuvuga ijambo ry'Imana. Wowe uzi neza ko Yezu ari muri wewe, vuga Yezu. Niwasanga aho bariko baravuga nabi Yezu Kristo, vuga Yezu canke uvuge Imana, uvuge Bikira Mariya wariwe. Niwasanga aho bariko baravuga ngo Bikira Mariya n'umugore nk'abandi, Bikira Mariya azociga urubanza nk'abandi bose, urababwira ati ho nimwiganyire, mwiganyire Bikira Mariya, umuhungu wiwe niwe agabisi n'ijuru. Rero mugende buke buke, ni mwitonde, ujya muvyeyi mumwubahe, na cane cane ibintu nk'ibyo. Rero bana b'Imana, abo basirikare baba aribo batabara Pawulo. Turabandanya. 3 niyo uwo mukuru w'umugwi w'abasirikare yegera Pawulo akamufata akamubohesha iminyororo 2, hanyuma akamubaza uwo ari we n'ico yaje gukora. Umukuru w'abasirikare 100 yegera Pawulo aramubaza uwo ari we, uko yitwa, iyava, icyamuzanye ngaho ani Yerusalemu. Mbese uwo muntu atangura gusambisha Pawulo amubaza. 3 aravuga ngo ishengero ryishinga guhogora abonye ataco ari bushobore, kuko ishengero ryishinga guhogora ajana Pawulo imbere mu kirimba. Ishengero rero ngo ryaguma rihogora rivuza induru. Uwo mukuru w'abasirikare abonye atacari bukore, abonye ishengero ritareka ngo anumvirize Pawulo nkuko abishaka, acafata Pawulo amukura muri iryo sengero, agerageza kwamukura amujana mu kirimba, hagati mu kirimba. 3 bashikiriye inganzo bacako mu kuja mu kibanza. Ngo bashikiriye inganzo bacako mu kuja mu kibanza, Pawulo abasirikare barinda kumuterura kuko bari bamubabaje cyane. Bageze rero ku nganzo, bageze ku ngaza aho barinda kudugagira kumbure Pawulo
bari bamubabaje cyane ntiyarakibasha kugenda, abasirikare barinda kumuterura. Murumva rero bana b'Imana, abasirikare babaye n'abantu beza, bariko baragerageza gutabara amagara ya Pawulo ngo bamufashe, barinda kumuterura. Murumva rero Pawulo yarahangayitse, Pawulo yarababaye, Pawulo yarahowe Yezu Kristu, aho hose yariko aravuga Yezu Kristu. 36 aravuga ngo ishengero rimukurikiye ryaza rirahogora riti mwice. Ishengero ryari rikurikiye Pawulo ngo ryaguma rihogora rivuga ngo mwice mwice, baguma bipfuza ko bica Pawulo, baguma bashaka Pawulo apfe. Bana b'Imana rero murumva mw'iyi si ibintu ntibyoroshe. Aba Pawulo ariko aravuga ubutumwa bwiza bipfuza kumwica kandi yarabazaniye inkuru nziza. Rero na Yezu bari baramwishe, Pawulo nawe ariko arigisha inkuru nziza ya Yezu Kristu, none bariko baravuga ko agumura abantu ko bakwiye kumwica. Niyo mpamvu rero abavuga ubutumwa bwiza bazi neza ko babukura kuri Yezu Kristu, ntidukwiye gutinya, naho byo bamubikomeye ntidukwiye gutinya, kuko nabo ba Pawulo barahangayitse bariko baramenyesha inkuru nziza. Hari igihe umuntu w'umukozi w'Imana ahura n'ibigeragezo akumva abantu mbere mu kumutwenga bakavuga ngo none ko yirata ngo azimana canke ngo Imana iramuzi, ngo kubera iki karagwa mwazijya ngorane, ngo Imana ni mutabare. Murazi na cyagihe Yezu ari ku musaraba, abari bamubambye bamuhondagura basubira bavuga ngo none ngo ntiyita umwana w'Imana, ngo nahamagara Imana mutabare, ngo ngumve none aho batanguye kwihamagaza Eliya ngo azamutabare, ngo nazamukure turabe. Inshuti yanje rero, ukabona uri mu bikomeye ukaba wizera Imana, singiye no kuvuga ngo kuko umuvuga utuma cyamuri oya, uwuri wo wese, kubera n'umuntu atari umuvuga butumwa araja mu kigeragezo n'abantu bakamutwenga ntiyama yagiye kwisengero kwa Mungu, misa yo mu gatondo hari umutanga kwisengero mu misa yo mu gatondo, ati none ko avuga ko asenga, none Imana ni mutabare, ko yabuze urubyaro, ati none ko yirirwa araja gusenga kuki yabaye ingumba atabyara, canke ati ko yambaye amashapure yirirwa aravuga Bikira Mariya, uwo Bikira Mariya wewe ko ataza kumutabara. Ati nyene ugasanga abantu bariko baragukiritika, umuntu yibereye muri quartier w'umunyamahoro yiyubahira Imana, ugasanga ikibazo kiramuguye ko abantu bo kumuremesha canke baramutwenga gusa ngo ko yamavuga ngo umukirisu canke ko yamavuga umurokore. None kuki yahuye n'ibigerageza, kuki bamunyaza itongo kumutanga kuriva, kuki ibibazo bimuguye ko. Nshuti zanje rero, ibyo birigiye biradushikira, tuzoze tumenya ko Yezu byamushikiye, tuzoze tumenya ko Pawulo byamushikiye, tuzoze tumenya ba Pawulo ba Yohani na ba Yakobo ko ibyo byose byabashikiye. Rero gukorera Imana ntibiba byoroshe, ntabwo ushobora gukundwa abantu benshi bakorera Imana by'ukuri ntibakundwa n'abantu bose. Oya, baje bakundwa n'abantu bose ntibiba ari byo. Hariho abusanga bakwanka bagerageza uko ariko kose kugusiga ibyondo, kugucafuza, ibintu nk'ibyo. Rero tube dukomere kuri Yezu Kristu nk'uko na ba Pawulo bakomeye. Umukama Imana bahezagire cyane. Ndumva ikindi gihe tuzozirikana turaba Pawulo yiburanira imbere y'abayuda, ariko ndashobora gucisha mu kindi gisomwa, mugabo tuzokomeza tumenye inkuru za Pawulo ingene byabandanije kumugendekera. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.